Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba Ntambwe Dahita TV na cane mwebwe abakunzi ba kino kiganiro gicishwamwo ijambo ryo mu gatondo citwa igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze jewe Janvier Manirambona, uko mumaze kubimenya ni jewe muteramanye muri kino kiganiro, aho ntumbereye gusangira namwe ijambo numva mu mutima nobasangiza ngo ribabere impamba y'umunsi, ribabere ijambo ryo kuzirikana ko mugirirwane, mugyumvire ko, murizirikane ko, hanyuma kumbure rigira ico rifashije ubugingo bwanyu bwo kwizera, bwo kwemera mu bikorwa mugiye kwirirwamwo, na cane kuri ijambo ritumbereye kuganiriza umuntu mu gatondo, naho bishika kumbura ugasanga umuntu aryumvirije mu masaha atari ayo mu gatondo bivanye n'ahantu aboneye iyi video. Dusoma amajambo mu gitabo ca Yobu, igitabo citiriwe Yobu, ni igice ca 19, dusoma umurongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27. Indanzi y'amajambo arivuga ngo Yobu ajoja ivy'amagorwa yiwe, hanyuma ashingira intahe ivyo yizeye. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kw'iherezo azohagarara kw'isi, kandi urukoba rwanje nirwamara kubora nzobona Imana mfise umubiri, nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba. Umushaha wanje udendebuwe n'inkumbu. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo ngaha tubonye ijambo ry'umutwe ryatubwiye ibintu bikuru birimo ngaha ko ari ibintu bibiri. Habayeho ngo iparti ya mbere yahereye ko yo kujoja, yo kuvuga, yo kwigana amagorwa yiwe, ibibazo n'ivyago n'ingorane, ibihe bigoye, ibihe bibi by'igihuhusi yarimwo. Murazi ibihe bigoye vyabaye kuri Yobu, aho yageragejwe na Satani, kandi yari umugororotsi, kuko hari igihe umuntu yumvira ngo ibigeragezwa canke amageragezwa azanwa n'ivyaha gusa, umuntu akiyumvira yuko abagororotsi bo badashobora kugeragezwa. Hanyuma rero nibaza yuko mumaze kubisoma, batarabisoma nabo muze mubisoma muri kino gitabo ca Yobu, muzobona ingene ivyiwe vyose vyamuheze ko, amatungo yiwe yose, abana biwe bose, mbere n'umubiri wiwe nawo ujako ugwara ibihute, umubiri wose kuva kwino gushika mu mutwe, ugeza nango asigaye yiyagisha urujo kuko vyaramurya cane ivyo bisebe. Imana yacu nidutabare. Ukurikiranye neza uzobona yuko umugore wiwe hageze igihe amuhanura, mbese kumuhanura mwosha ngo atuka Imana apfe aveho. Birumvikana ko uyu mugore nawe nyene yararambiwe no kubona Yobu mu bihe nk'ibi, yararambiwe no kubona umugabo wiwe mu bihe nk'ibi. None rero ngaha rero twabonye ko ngo iparti imwe ivuga kuko ngo yagize ntiyavuze, yadondaguye amagorwa yiwe, yiganye amagorwa yiwe. Aha vyari ibihe kandi ngo abitukora abagenzi biwe, abakunzi biwe bariko baramuhaririza, bamwemeza ngo yihane, ivyo vyakwezwe n'ivyaha, nareke kwigira umugororotsi, yaramenje nk'amaconco, bamuhaririza aho kumwirura, aho kumubwira ati pole, ivyo bibaho mu rugendo. Bazanywe ahubwo no kumubwira yuko akwiye kwisuzuma neza, akaraba yuko atari ivyaha, kuko nta kindi kintu coza n'ivyago bingana gutyo. Imana yacu nidutabare, kuko kubera bugiye umuntu ari mu bibazo, iyo umuntu ari mu ngorane, iyo umuntu ari mu marushwa, si benshi bamutahura. Hariho abiyumvira ngo kumbe n'ivyo yacishije, iryatunga yari kwikuzimu, yari umufreemason, yari umueliminati, nambara umueliminati nyene. Niyo mpamvu ubu rero bavyisubije, hariho ibyo atubahirije, hariho ibyo atagize hawa, mbega yokabona nawe yorubona, nawe ga mama wanje yobona yo twabonye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Singomba guhava nteba muri bino, nagomba gusa tuduge nyine directement kwijambo ngomba ko dukuramo ngaha. Hanyuma twabonye ko iparti ya kabiri nayo ivuga ngo hanyuma
ngo ashingira intahe ibyo yizeye. Imana yacu nidutabare. N'iri jambo rero ngomba kugutekerera, ngomba guhagararako, ni ijambo ryo gushingira intahe ibyo wizeye, ryo kudatirimuka, ryo kudasubira inyuma, ryo kutabivamwo, ryo kudacika intege, ryo kutaba amahindagu, ngo uhindure ukwizera kwawe kubw'ibihe bigoye uri kuracamwo. Imana yacu nidutabare. Ngaho ikigwa kirimwe nabonye nuko Yobu yaremera ukuri guhari. Ukuri kwari guhari muri uwo mwanya kwari ukuko yahuye n'ibyago, kwari ukuri kuvuga ngo ndi mu byago, mfise ingorane, ndagowe, ngize ibibazo, ngiziki. Ariko mugabo ukuri kw'ibiriko biramubako ntikwakuyeho ukwizera kwiwe, ukwemera kwiwe. Babandi bavuga ngo tugaragaze ukwemera. Imana yacu nidutabare. Ivyizigiro vyiwe, ibyo yizeye, ibigize ukwizera, ukwemera kwiwe vyagumyeho. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo avuga rero bimwe mu byo yizera ngaha, yavuze ngo ariko jewe ubwanje, mani majambo nimwe avuga ngo nubwo ndi muri ibyo bihe, nubwo ndi muri izo ntambara, nubwo mumbona muri bino bihe, ndacafise ivyizigiro, ndacafise ibyo nizeye, haracariho umushinge w'ibyo nizigiye. Kuko ubukene ndimwo, indwara ndimwo, uruhombo ndimwo, ugusubira inyuma ndimwo, ndumva kutanyiganyije ibyo nizeye, ivyizigiro vyanje mfise ku Mana umucunguzi wanje, impera n'imperuka ndumva neza yuko bizoja mu ngiro. Imana yacu nidutabare. Rero avuga ngo ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kw'iherezo azohagarara kw'isi. No kuvuga mani majambo ko azoza azanywe no kuntabara, azanywe no kuntwariwe. Yesu yavuze ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe abariho muzoba. Imana yacu nidutabare. Avuga ngo azohagarara kw'isi, azoza kuntabara. Imana yacu nidutabare ngo kandi urukoba rwanje nirwamara kubora, nzobona Imana mfise uwundi mubiri. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha vyerekana yuko yavuga ngo ibyo mfise byose nivyamara gushira, nivyamara kubora, umubiri mfise, amagara mfise niyamara kubora, umubiri niwamara kubora, nzobona Imana mfise uwundi mubiri. Imana yacu nidutabare. Kandi ngaho kurikirana ugasoma neza mu mpera za kino gitabo uzobona yuko Yobu yarakize, aronka uwundi mubiri mwiza, aronka abandi bana beza, aronka ayandi matungo n'ibindi. Imana yacu nidutabare. Mu gusozera ngaha yavuze ngo umushaha wanje udendebuwe n'inkumbu. Yerekana yuko afise inkumbu nyinshi cane mu mutima wiwe, akumbuye umucunguzi wiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gicaca. None rero nano majambo ngomba ngarukirize ngaha. Nawe birashoboka yuko uri mu ngorane, birashoboka yuko uri mu bibazo, birashoboka yuko ufise amageragezwa, kuko ibyago vyama mu nzira. Uruhombo, amagara make, uguhamwa, ukurenganywa, ukwibwa, ukunyagutwawe n'ibindi vyinshi. Imana yacu nidutabare. Nagomba ngo usoze umurayi. Ubwo ntibyanyiganyije ukwizera kwawe. Erega ibyo umaze iminsi uri kuracamwo bitumbereye kunyiganyiza ivyizerwa vyawe, ivyo wizeye, ukwizera kwawe. Wizera umucunguzi, imigenderanire n'ubucuti mufitanye n'umucunguzi wawe, ibyo bigeragezo uri kuracamwo bitumbereye kunyiganyiza uko kwizeranye ibyo vyizigiro vyawe, nibyo amageragezwa arondera. Imana yacu nidutabara. None rero nagomba kukubwira ngo nubwo ari ingorane nibyo, nubwo kumbe y'umuyaga bose usanga kenshi wamiza mu kanwa ibibazo uri kurahura nabyo, ingorane uri kurahura nazo, nagomba ngo ugerageze wimenyereze guhindura. Iruhande yo kuvuga ibibazo uri kuracamwo,
ushiremwe n'ibyo wizera, uvuge ngo ni koko ndakenye, ni koko mfise ibibazo, ni koko ndi umushomeri, ni koko ndabuze amahera yo kubaka inzu, ndabuze amahera yo kugura parcela, ni koko ndakeneye kwambara impuzu nkaberwa nk'abandi, ariko mugabo nubwo bimeze gutyo ndacafise ivyizigiro ku mucunguzi wanje azoza, iherezo azoza ahagarare kw'isi aza no kuntabara. Imana yacu nidutabare, bivuze ngo azohagarara kw'isi byasigura ngo n'abandi bazobibona, bazobimenya, bizogaragara yuko umucunguzi yahaciye, ku mucunguzi yaje aza no gutabara umusavyi wiwe ari we Yobu. Imana yacu nidutabare, kandi natwe nuko iyo twatabawe biramenyekana ati naka amateka yarahindutse, naka ubuzima bwarahindutse, kwa kuntu yarabayeho ubu si kwabayeho ubu, naka biragaragara yuko naka. Imana yacu nidutabare. N'amajambo rero tugomba dukarugize ngaha, wewe uyumvise ndakwipfurije kubaho ufise ukwatura, ukugaragaza ivyizigiro, ntutakaze ivyizigiro kubw'ibibazo uri kuracamwe, ahubwo shishikara wature ivyizigiro, kuko kwatura, waturisha akanwa ivyizigiro ufise, kurarema ibitangaza, kurarema ayandi mateka, kurarema ubundi buzima. Imana yacu nidutabare. N'amajambo rero mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibahezagire. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishaje c'ubutaha.